bakunzi ba Brune Kingdom TV tamucana umwere hose is Moses on mic Canon Dirt to Success and Biography aho no munsi muri studio za BKTV twaramutse rutegwa iteka ridasanzwe twaramutse twakira umuntu mwiza cyane aberewe imisi yose ya Mari Smart hari ko abantu wabizanye urakoze bro ba muri top uragerageza nyene nawe nugera we no kubita ntabwo kubita swata rimwe biraba nyene amahereni agashati ibintu bijanye nyene smart jour hama muramumenyereye cyane benshi barakunze ikiganiro twakoranye baramurusabye kandi wo muntu turamukeneye mugarukane iki none rero yagarutse Elsie Greta siwa ingoma 257 sangwe kazi murakoze cyane Moses twe turyoye kwakira mugambi bwa BKTV nanje taryohewe ibintu bimeze neza agaklima nyene top sana asante sana hajya depression iki façon tu bivuga ngo hajya depression yiko menga no na déprimé yele bon OK ngira niyo sujet du jour hajya umuntu ya depression nawe bameze gute depression musanzwe ni bon kwa dukurikirana numva tugira tuvuge kuri depression igituma nza kwivuga ko narabyize moi j'ai fait la psychologie kandi psychologie ni cigwa gifasha abantu kumenga turi serie cyane turaza muri mutangura nibukiye cyane ucize ufasha abantu gusurmonta ibibazo bagira mu buzima surtout umva social no gufasha abantu hari abantu bumva baca mu bibazo twebwe ubu hari ku psychologue rungu mufashe kuva muri ivyo bibazo ashobore kwavansa mu buzima donc hari ingwara nyinshi zishobora kuba ku muntu ziri psychique donc zo mu mutwe ingwara zo mu mutwe bimwe tuca tuvuga ngo ujya n'umusazi nuko nta psychologue avuga umusazi avuga umuntu afise ubumuga bwo mu mutwe donc rero umaze kuba ufise izo ngwara twese kenshi turazigendana hari ingwara zitandukanye hari ama depression hari ibintu byinshi perte d'attention comme umuntu nyene menga bakunda ariko ubu rero katuvuge kuri depression ni iki ni ingwara y'akabonge n'akabonge mu kirundi ingwara y'akabonge rero no kuvuga ni ingwara ifata umuntu ni periodique ni ibintu bishora kuza bivanye n'umwanya uri kuracamwo depression en soi donc akabonge ni umwanya ucamwo ukumva umenga ibintu byose birakubihiye umenga ibintu byahora bikuryohera donc certes yo ma habitude wahora ufise nimba wahora kubona sport wewe Moses ugasanga ubu nta sport gikunda ugasanga usigaye guma muhira ugasanga perte wishura abantu nabi ku message nukija no ku kazi abantu bose umenga mutegeza gushwana muri un conflit menga muri en conflit kanza mwavuye naho rero haziramo kabara kabonge kavuye ku kintu depression ibiva ku kintu kenshi bishobora ku depression civako ingwara yakabonge ikintu ivako hariho kuba ubuza umuntu hari gihe ubura akazi hari gihe ushobora kugwara iyo ngwara urwaye bikanka kuyakira afite depression ni kubutunzi bwawe bwose kabona abajya mu isoko ta richesse nk'abajya mu isoko si hema ko hari abadeprimye ariko nacanje ndakubwiye ko muri Afrika vraiment depression baba angwaye kanangwa ko nagafiti ibyo ngo byibiki ngo bunyango ifa kugira umutima ukomeye urumva nta muntu numwe adaca muri iyo situation rero muri mushera guhe byashiye gudeprime umushera guhe yari iyo depression amoureuse nabaho donc depression amoureuse iga rupture ibaye uhebanye n'umuntu hari gihe wumva ko vraiment byose byanse kandi nahone haraziramwo cyo bita depression donc rero urumva no kuvuga ko iva ku bintu bitandukanye ariko biguhinduriye donc wari muri ibi uciye wumva umenga birahindutse ushobora Moses no kugira kade nk'umujene arigeze kugira sana kazane kabyeneze nta muntu umwe atadekima twese nyene no kwihagarara byagenze gute gusa ntiba biri grave na hantu naniga hari abarundi benshi amabace batahira rimwe
ewana muri iyo minsi vraiment ndagira urabona ha n'ibintu abantu twahora twamara donc bose ntabahari twayaga ntabo urumva rero ubonye n'ahantu mugira mwakunda kuba mwicara ukumva ugirurire neza isa la depression kuko biranka ko wakira no biranka ko wa accepta la situation yabaye umuntu yapfuye bikanka ko wikuramo uwo mugenzi wawe ukaguma umurota ukaguma ni naho rero donc urumva ko depression iva ku bintu byinshi bitandukanye harimo kububuza ikintu ukunda rero urumva sinzi ko twosha tuvuga kuri depression yiri amoureuse ko abantu bose umutima gukunda kazane neza twese turaze gukunda ugakunda umuntu ugasanga aguhevye utabishaka naho nibikanka ko wakira iyo situation ukavuga ati jewe vraiment abazobibona abari batuzi abari bagize iki aho twagira kubona n'ahantu amandwa mwaguma mujamwo kumumenga ya maplage none yaragiye nyene aho rero niho habera depression amoureuse kubera bivuye kuri iyo rupture y'umuntu ushobora no kuba ari umugabo wawe kadivorsa acugirana iyo depression none gari umuntu amenya kayifise iyo depression igihe uzomenya ko uyifise no kuvuga uzosanga ibintu habitudes zawe zarahindutse usigaye ukori ubufise wama wumva ufise agahinda muri wewe ntubukiryoherwa nimba ari umuntu akunda gusohoka usanga uguma muhira canka ari umuntu yahora nk'inzoga buke hari abantu bashira depression mu nzoga rero akaca nk'inzoga nyinshi kugira yibagire amatabi ibiki donc ubimenyera yuko usanga utagikora nk'ivyo warukora uzosanga ata bintu byinshi usigaye ukora waratakaye nyene warukora akazi neza bakakati mujama ntakiza no kukazi ukoze ikiganiro bakabona uri gukora ibintu utahora ukora wewe donc no kuvuga wowe urumva ko muri wewe noneho birumvikana kuko urumva ari umuntu yaguhevye ho tugiye kuri ivyo vyamo ari umuntu yaguhevye ubwo mumwimvira usanga nyene ngo wimvira ati ha none ibiki bikanka syndrome hash cyagutera marazix urumva iyo ngwa irashobora no kuvugwa kwa muganga ariko biba byabaye grave sinzi ariko unundi muntu arashobora kugufasha hari nk'abo ba psychologue mugabo ba psychologue ntibashobora gutanga umuti ariko bashaka kugufasha amasinye nk'umuvyeyi akabatiye umwana wanje baradeprimye amasinye avyerekana ni nkaya ya majama amasinye avyerekana urashobora kubona nk'umuntu atagifungura alors perte d'appétit kutafungura kugira ari nk'umuntu yahora ni normal mu kunywa nk'inzoga ugasanga zararengeje ari umuntu yahora ari active akaja mu masport ugasanga yarabihevye kenshi uzosanga umuntu akunda no kwishura nabi donc ntiyishura neza umuntu numwe agumaterana imirago akubwira ati none ivyo birakuraba none ivyo biragize iki ugasanga yarahindutse kandi afisa ama pensée négative ivyumviro biri négative gusa azoguma abona bariko baramvuga okay abage manshaka nabi yose ni depression ndaza abantu benshi bamana ku kantu nakaramvuga nabi arashaka guca mu nzira ndakora muri vie privée yanje aguma muri vie privée yanje barabi yo vie kajyamo ukayibura iyo vie privée yanje ntayagiyemwo ukaguma wikanga ko abantu bagira bakugirire nabi c'est une sorte de dépression wowe umvuguma nta kindi bagira bangire nabi insécurité iyo nayo nanje ndayifise vraiment kuguma na insécurité ahantu twicaye utubona habaye ikintu c'est une sorte n'akantu kaba kari muri wewe urumva rero urumva utwo tuntu twose turerekana umuntu abari deprimé abafise iyo ngwara yakabonge ariyo twese turagendana ariko hari abo rero biza kuba grave akanaryama ariho bashaka no kumuha imiti imufasha pore nyene kugira ngo ashaka bisha kugabanya ko niko bashobora kuyivura mu yahe nzira inzira ushobora kumuvura d'une façon immorale ukamuba hafi amaikute donc ni kuvuga écoute niyo moyen aba psychologue bakoresha kugira ngo bavure abantu d'abord umuntu afite depression akeneye umuntu amwumviriza no kuvuga donc ibintu byose yumva mu mutima wiwe abibwire uwo muntu ni ukuvuga rero wowe uri umuntu amwegereye cyangwa uri umu psychologue
uri umuntu amwegere nawe urashaka kumufasha akakubwira ukamubwira ati vuga ibintu byose wumva bikubabaje muri iyo relation wahoramwo bitubwire nibihe byakubabaje cyane vuga ibintu byakuryoheye basi n'uwo muntu muri kumwe ushobora no kuvyandika vuga ibintu byakuryoheye niyo bariko bagira amathérapie de couple ari umugabo n'umugore uzosanga barabicarika wowe uzananye n'umugore wawe bakakubwira ati wa mugabo andika ivyiza uzi kuri uwo mugore wawe urumva mwagiye kugira therapie kubera ko byase mugira mwaho kana naho wa mugore we andika ivyiza gusa uzi kuri uwo mugabo wawe vuga ikintu wakundiye uwo mugabo wawe arasumira aranyambika vuga ikintu wamukundiye bwa mbere mukibonana donc ubasubiza muri dans le passé aho nyene muri abigeme iyo muhuye n'umusore ngo umunsi wa mbere ngo mubona haca imyaka 10 ngo n'impuzu yambaye ngo ngo ziguma ziri twe turibuka ibintu na date y'umunsi mwakundanye ko n'umutipe usanga ari umukobwa akunda ko yeshe nibuka ngo n'umuzi dukwije imyaka 5 umuhungu atanahiyo yiwe 5 navyo bayibuka donc twe turabigumana mu mutwe bisigura ngo umuntu rero gufasha umuntu ari muri iyo situation no kuvuga wowe uramufasha ukamugira donc ukamuba hafi akakubwira ibibazo byose we ntumuciremo avuge wenyene aheze hama wumvirize ubwo kuntu ariko arakubwira wumva ikibazo aho cabaye kugira uko ntushaka kumufasha utazaho ikibazo cabaye hama rushaka no kumubwira ati rira kugira wumve biheze hama ari nk'umuntu yahebwe n'umuntu ko turi kuri depression amoureuse uramubwira uwo muntu ukuntu ibintu ashobora kugira nk'ubu nimba urashaka kumubwira ati tangura ugire nka sport umvirize umuziki hage ni muti ku bantu benshi bagize yushavuye usigeborane umviriza intuze kana urakunda akaziki canka ukamubaza umuntu uti wowe mu bisanzwe ukunda iki nk'ubu je ndako iyo numve narambiwe canke nshavuye hari igihe nica nino nicaye muri salon nkumva umenga biriko biraza chai vraiment umenga ni canka amazi urabona kuko ubona reka nje kunywa amazi ngira stress icigabanuka donc uramubaza ati wewe ukunda iki mu bisanzwe abwiye ati je naho nkunda sport subira uyigire kuko plus uba occupé plus ugira wa muntu umwibagira mukure mu makontakte ushaka kunamubloke kugira uzaramwibagira ugira uzaramwibagira nivyo c'est difficile gabo we banza uvive iyo moma yo kudeprima ariko à un certain moment aje birahera ugasanga umuntu wagira mwibagira pore pore kandi ubukundagira ni sentimental ushobora kushira kubuka rumukora ko ushaka kunde bana guma wihambira ku muntu umenga nyine ni spago nyene ubintu uri kubyihatiramo d'ailleurs bitari bupase waje nana kimwe nimba ukundana n'umuntu ari karatwumviriza akundana n'umuntu ubwo sambuza abantu umuntu ari karatwumviriza akundana n'umuntu abona ko ari wagira effort nyinshi ukaguma urondera umuntu ntanakurondere gerageze burabivamo utarakomereka gose kuko urumva hari igihe ubivamwo waronse iyo depression ko rero urinde deprima zuragira ushobora kwiyonyanta ku wundi muntu ubona nawe ariko ari yanterasa kuri wewe yego umwana ngo atari bukore ngo yopfa kare exactement cyane nabonye iganiro bakoranye na Juste Gaël mukubito uvuga ngo abahungu usanga atakina afise ngo bakwanyina gatana kimwe gatunze bijya bo bavuze ki baja mu rukundo kandi atabamwaye bafise nimba hari abahungu benshi bakunda kubabara kenshi uzokumva umuhungu avuze ngo je ngo umukobwa twakundanye kera niwe twahebanye ngo niwe nakunda vyavure kwa wagiye gukunda ntiwari en fait uri nko muri 21 hari igihe utafise amahera wari ukurakunda ukashaka kubigira sérieux umukobwa nawe ariko yiruka ni imyaka wewe nta mahera naronka wa mukobwa aca yigiye ukaca usigara uri babaye mu mutima donc urumva rero ubona utari ready wumva utari ready rondera ubuzima hama ibindi bigire mu nyuma ariko naho ni wabona ukundana n'umukobwa gutahura hari abambashe twese rega urukundo ruko nyene hari umukobwa ashobora gukunda malgré iyo situation akanayigukuramo rero nimba wironkeye umukobwa ko agukura mu situation mu Burundi barahari ego barabaho just kugira bajya twari kumwe ati arabakobwa ngaha qui donne l'argent cyangwa bafasha abahungu nayo ukora yibwira rasko na Juste Gaël ariko birabaho bwo wakunze umuntu ugasanga dufate ufise ubuzima buri imbere yiwe ugasanga ufise amahera bon pourquoi pas
uba nko hanze peut-être shaho bifitiye umutipe mu Burundi wanje kweri je no mwihera cameraman wacu nuko batamubona indukize camera nayirabishe ko bamubona cameraman urabona ari chic yifitiye rero umuntu vraiment bikunda yifitiye umuntu bikundanira akaba afise oya noneho ni nko guhamagarira n'abakobwa nuko nabivuze bakaca benshi bavuga ngo biki on exagère ukundana n'umuhungu ukabona n'ubundi nta situation araronka nawe urayifise mufashe muyidugane mudugire hamwe mugumanze urabo uwo muhungu atari babandi asha mudugije aca bigitangaza ariko nta gitangaza kirimwe ko umukobwa ashobora guha amahira umuhungu mu gihe ubona mukundana none mwagize mariage wibaze yuko inzu ari ntiyange umugore yoshobora kuvuga ati kweze nje nzoriha muna partage okay rero n'ubu vraiment umukobwa wifitiye umusheri uri kumwima amahera ngaho bacavuga ngo byo amahera ya kame muraduzanya jewe nshigikiye yuko abantu bakundana baraduzanya aba equilibre ni equilibre hama ufise n'umuhungu utomboye rero ugasanga n'umuhungu afiseho nito ariko urakana cyo bafise agasanga ni maboko ariko abahungu bakora barondera ubuzima abo nibo abakobwa tuba dushaka kuko ashaka no kuronka amahera yamuguye ko atazi kurondera ubuzima bikamuherera ko byose mewe umuhungu azi kurondera ubuzima c'est à encourager ntuwo muheba okay amarera akajambo ko kurangiriza ko kimpamba utekera ko dukurikirana nakaye oya bon urumva uko twari mu bya depression n'ibikire cyo tujabo muri social no kuvuga akantu norangiriza ko ni guhamagarira urwaruka urumva ko hama bya bintu nyene amahera yamara imbere twamba muri nyene aya depression hari gihava ku mahera rero urumva umuntu muyira wese gahariyo n'abakobwa baheba umuhungu aje gukundana n'undi mukobwa afise amahera afise akazi keza papa wa mbere hari abakobwa baheba bakundana ngaha akaca umuhungu mukundana akaca kundana n'umukobwa ari hanze kubera abona ari we urumva canke maturité ikintu manura abahungu cherchez votre vie sans relâche ubuzima nta kigongo budufitiye ubuzima dutegeza gufightinga kugira tubeho kabisa urumva uko bigenda kose yisi ntawigirira ikigongo avec la main de Dieu umuntu urasenga Imana ikagufasha ariko wakoze donc rero mpamagarira abahungu n'abakobwa gukora kuko abakobwa ntitukiri muri antiquité vous devez travailler muzosharinga mariage yanye nibibazaga ngo azabigira ntazobigira wenyene muzofashanya donc il faut ko twiha dukora ivyimviro bibi tubikure mu nzira zya mentalite urumva ngo bashe n'umugabo ivyo kwa meme nibaza ko twabisezeye surtout hariyo mentalite usanga nk'abajene naguma avuga ngo muri Afrika nta buzima buhari uri kurabubura muga hari abariko barabunondera peut-être rero urumva byanke warondeye canke uje kuronderera handi kubera uri umuhungu hoho uzobona fierté utashe nta mugore yotuka umugabo bafise amahera nibibaho n'umugore uzi ko hari ikintu ufashe umugabo kugira ngo gutuke nazo gukwa urumva umugabo ukengeza gukengera umukere na hina namwanga turondera indoti mubizi yakurondera abakundu ndera kwanza amahera ico ndagishigikiye 50% si tu veux wewe rondera amahera nimbo ari byo wa priorije mugo ugatrouva umuntu agukunda uko nyene ni mukundane ntaco ni porepore muga ntuburi kinebwe urakora hama urarondera ubuzima je rero numva ngaha mba nibaza yuko iyi si tuko tujana n'abantu baba bari muri evolution abajene b'abarundi turaciye ubwenge dufise amatala rero turiko ni myakiza tuzoyerekana twerekane ico dushoboye donc rero urumva iyo nizo ngo dushaka kuzojamwo zigiyemwe abantu baciye ubwenge avec la maturité surtout que mariage yo ni abantu bari mature ni abantu bakuze mariage vraiment tushaka iragoye baje kubana n'umuntu plus de 30 myaka yawe yose n'umuhararuke urumva murarara bisi yose uramona mu gitondo murashwana muragize iki donc cette maturité bawukaza umusanga ngaho yo kumva ko umuntu mwashwanyaga Moses mu gitondo mwatukanye mugabo midi uri umugore surtout
ukavuga ati utegeza kumuha yake kumubwira ati karibu vyahiye karibu kumeza usanga uzobivuga ushavuye hahandi muzoshwana abashitsi bakaca binjira ubwo nyene utegerezwa guhindura muzo utegerezwa kuvuga uti bon ego no kuri tumeze neza yemwe na papa naka no kuri ngaha papa naka ingo none rumva ati go witabere abashitsi baje akacaza mwese aho muhavuye guhana amakofi mu cumba asha mwashishwe mugabo urumva abashitsi bagiye batumviriza kubira tuhana amahoro hari n'abantu babana bakamara na 2 semaines batavuganye mugabo mukagerageza kudiringa rero uko kuntu nico bita rero kubaka ibijya batubwira ngo nibanga ntabyo nzi rero urumva twene turagira mariage mugabo urumva il faut se préparer il faut kuba umuntu yakira ingorane yihangana akamera kunazitwaramo ukavyihanganira yego nuko bra okay merci murakoze mwisibuye neza cyane ndasha murakoze Burundi Kingdom TV kuko bamuduha ijambo mubandaye mu ijambo twewe bene abana gihugu ego nta kibazo kabisa muri Burundi Kingdom TV imiryango iruguruye twakira bose cyane murakoze tunashimira abakunzi bacu mudukurikirana mujya no kuri page za Elsie Greta Ingoma 257 Desa 57 Instagram na Facebook na YouTube byose nuko nyene murakoze cyane karibu n'undi munsi murakoze Moses hama mugire subscribe mutarayigira like na comment turakeneye ama commentaire yanyu ngaho munsi murakoze cyane nari kumwe no mu cameraman abikora neza cyane ciao ciao